Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke maramutse bibanye naho muherereye inshuti namwe bakunzi b'iradio FPA mu nkundire amakuru yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 18 gitugu c'umwaka wa 2023 ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyororo bari mu mpimba barabandanya gutabaza ku magara yabo atera abangamirwa biturutse ku bwinshi bwabo. Ni mu gihe bamaze igihe kitari gito banyagirirwa ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri indani muri iryo bohero, ikibuga cahinduwe uburaro bwabo bafungwa. Abasirikare barungitswe mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia basaba umukuru w'igihugu kubagarukira kuko ubukene barimwo bwokora amakara bugata. Ni mu gihe bamaze amezi arenga 6 badakozwe mu ntoki. Muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'imigambi iriko irakwiragizwa mu banyagihugu atanico bazohungukira. Aya n'ayandi ni mukanyisase ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mwidonito. Dasubiye kubaramutsa duhera no makuru mu gisata c'impunzi aho abana bane bo kwishure shingiro ryitiriwe Kassim Majaliwa riri mu ikambi y'impunzi y'Induta mu gihugu ca Tanzania bitavye Imana kuri uyu wa gatatu bakubiswe n'inkuba. Iryo sanganya ryabaye nk'igihe c'isaha 7 z'umutaga. Amakuru dukura aho Induta nyene amenyesha ko hari n'abandi bana bagera kuri 18 bakomeretse, muri bo 3 n'indembe bakaba baciye banyarukanwa kwa muganga aho bariko baravurirwa. Muyavugwa mu gateka kazina muntu naho ishirahamwe rigiteka ririyamiriza ingendo y'ukudahana abakora ivyaha yimonogoje mu Burundi. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu rivuga ko mu ndwi twaraye dusozereye ryamenye abantu 9 bishwe mu gihugu. Iryo shirahamwe riravuga n'abantu barenga 360 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Idonido na Onesime Dushimagize. Mu bantu 9 bagandaguwe mu ndwi heze harimo uwahitanye n'ubwicanyi ndengerabutungane hamwe na 5 bazize ihohoterwa rifatiye ku gitsina ko bw'ishirahamwe rigiteka. Iyo shirahamwe riravuga kandi abantu 336 bafashwe bakanapfungwa muri komisariya y'igipolisi Bujumbura ahahoze hitwa BSR hadakurikije amategeko. Iyo shirahamwe rimenyesha ariko ko benshi muri abo bahavuye barekugwa bifatiye ku byashikirijwe n'umugwi w'igihugu w'agateka kazina muntu CNDH ari nawe wari wabishize ahabona. Mu cegeranyo caryo ishirahamwe rigiteka riravuga kandi urupfu rw'abana 4 bahitanye n'isengero ryabombokeye ko muri komine Kibago mu ntara y'Amakamba ku Imana uheze. Iryo shirahamwe hamwe agateka kazina muntu riravuga kandi nka 3 zatiriwe n'abantu bataramenyekana ku musozi Gihinga wo muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi mu ndwi iheze. Ishirahamwe rigiteka ribona ko agateka kazina muntu kabandanya guhungabana mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri ico cegeranyo kijanye n'indwi yarayirangiye iryo shirahamwe hamwe agateka kazina muntu rigiteka risaba leta y'u Burundi kugwanya kudahana igashengeza abagiriza ubwo bubisha itaravye nkunzi. Onesime Dushimagize tukivuga ibijanye n'abapfungwa ubucucagire bw'abanyororo bamaze kurenga igitigiri bohero rikuru rya Mpimba ryabwirizwa kwakira burabangamiye ubuzima bw'abahapfungiwe. Abarenga 400 batagira ivyumba bararamwo bajyama hanze kandi bamwe muri bo bakaryama ku kibuga c'umupira w'amaguru. Ibiheza bikabaviramwo indwara zitandukanye na cane muri kino gihe c'imvura. Iyi nkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Mpimba amenyesha ko iruhande buzima bugoye abanyororo babayemwo uburaro budashemeye, ifungurwa zidakwiye kandi zataye igihe. Ubu naho habandanya kongerekana ibitigiri by'abanyororo bamaze kurenga kure cyane igitigiri bohero rikuru rya Mpimba ryabwirizwa kwakira. Amakuru dukura muri iryo bohero avuga ko iyo bushikiranganje bw'ubutungane bugizeho burekura bakeya haciye iminsi baca binjiza mu ibohero abandi banyororo b'umurengera. Aha twamenyesha ko mu kwezi kw'indwi guheze ibohero rikuru rya Mpimba ryarikuye abanyororo bamaze gukora ivya kane vy'imyaka baciriwe bagera ku 117. Ariko naho biruko mwamenya
mwomenya ko mu kiringo c'ukwezi kumwe ibohero rikuru rya Mpimba ryakiriye abanyororo barenga amajana 4 muri kino gihe hari abatagira ivyumba bararamwo bakabikiga mu makorodoro abandi nabo bakaryama ku kibuga c'umupira w'amaguru mu makorodoro yo hanze haryama abanyororo amajana 320 naho ku kibuga c'umupira w'amaguru hakaba haryama abanyororo 157 muri kino gihe c'itasura ry'imvura mu ibohero rikuru rya Mpimba hariko haribonekeza abanyororo bagwaye imisonga n'izindi ndwara ziturutse ku mbeho amakuru RPFC amenyesha ko kuri wa kabiri ku bitaro vy'iryo bohero hari abagwayi 17 basanze barara ku kibuga c'umupira w'amaguru bikavugwa ko bagwaye imisonga ituruka ku mbeho tubibutse kibohero rikuru rya Mpimba yubatswe n'ababirigi mu mwaka w'1959 bikaba cyari ryagenewe kwakira abanyororo batarenga amajana 8 ariko mu kwezi kw'icenda mwaka wa 2023 iryo bohero ryari rifise abanyororo 2668 mu ruganda rwa RPA turashobora kuronka umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Serge Nibigira batazira gikona kugira gishashikiriza arakoze na Eric Niyonzima muri politike naho mu mugambwe Codebu ngo baratangazwa n'ihagarikwa be n'ifungwa ry'umukuru wawo Kefa Nibizi Jacqueline Hatungimana icegera c'urongo yo mugambwe avuga ko bafise amakenga yuko uretse inkuru umukuru w'uwo mugambwe yacishije ku rubuga ngurukana bumenyi hashobora kuba hari ikindi cinyegeje inyuma narijya amatora yegereje kurikira Jacqueline Hatungimana nicegera c'umukuru w'umugambwe Codebu iragi ryandadaye amajwi yiwe tuyakesha iradio Bonesha FM hariho inkuru yaraciye ku menyesha makuru twite hehe ariko siyo twibaza kuba hari nk'icyuka kindi ca politiki kuko iyo oye siyo yotuma ashinjira Mpimba kuko isanzwe n'inkuru yari karavuga imwe mu gihugu cikukiye c'u Burundi aravuga ati gushika uyu munsi hariho kwikukira kurahari ariko hariho utuntu tutariko turagenda neza mu barideshi sinzi gane baciye badufata ni ibintu bitangaje cane kuko igihe ubonye mutahe nyine hama ukaca witaba ukaca kwishuka cuja mu Mpimba ubwo nyene ni ibintu bibabaje ni ibintu tudatahura nk'abanyamugambwe ndetse n'umuryango udatahura kugira abenegihugu bakunda igihugu batariko barabitahura twifuza ko kuko igihugu c'u Burundi ntashobora guhungira ubutungane turiko turabiraba mu yindi ntumbero ho hari iyindi mva ya politike yo birikira murondera kuko birashoboka nk'abanyapolitike bose twe twabifashe nk'uko umenga bigomba kutwononera urubuga rwa politike yacu kuko iki gihe turimo twagomba turinjiye mu myiteguro yo kuja mu matora turiko turabona ko ari ubiburabuzwa bijanye n'umugambi wacu ariko ntiducika intege turi ku kivi tuzobandanya dukora hamwe ubutungane bubandanye budufasha kugira ngo asubize umugambi nuko isanzwe Nena babwiye mu ntango yano makuru umugambi wo korora inkwavu ngo n'umugambi uzozanira inyungu umukuru w'igihugu wenyene kuko ari umugambi uri kutegekwa abanyagihugu atamwumvikano ugiyemwo ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Frederic Bamvuginyumvira uwo arongoye muri kino gihe urunani Sefor Arusha abivuga abifatiye ku migambi myinshi leta ya CNDD-FDD imaze gukoresha ku gahato abarundi ariko aho kubungukira bikabazanira uruhombo kurikira Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha umuntu amaze kumva uwo mugambi naciye nibuka wa mugambi wa IDC y'amakoperative y'Imakamba barya amafaranga bigaherera iyo naciye nibuka umugambi w'amavoka aho Perezida Nkurunziza byabishizemo ingufu nyinshi kugira ngo abanyagihugu barimo amavoka ngo arafise umugambi ngo ukomeye rujanye no korora amavoka mwibuke iyi projet ya koperative Sangwe ibiriko birabayo mwibuke ya projet kurima ibigori abanyagihugu bakavuga ngo ni ibigori baca babishorera abakuru bagaca baza kubibagurisha ko inshuro 3 4 5 tishoboka icyo ni ikibazo cyerekana yuko umukuru w'igihugu yifitiye umugambi si umugambi w'abanyagihugu n'umugambi wa perezida akeneye ko abanyagihugu baba bakozi biwe baje baramurimira baje baramwororera izo nkwavu nawe azarazishora hama mahera ntazoza mu gihugu azoziwe kuko si umugambi w'abanyagihugu wiyumviriwe n'abanyagihugu bafashijwe n'abahinga abinamba no mugambi perezida yumviriye amaravuga ati izo nkwavu zovahe reka mpimiriza abanyagihugu bazizane ku nguvu cyane ikibazo kihambaye cyane ku bwanje cyambere cya kabiri bagiye gukoresha inguvu kuko bavuga bati
n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yanditse ikete aryandikira baburamatari ba musitanteri bahimiriza abanyagihugu ngo borore inkwavu. Ni kuvuga bigiye kujamwo inguvu, hajemwo ngo na polisi y'abasoda bose bahimirize inguvu. Ni kuvuga utazobigira akurikiranwe, usanga umunyagihugu kandi asubiye kwinjira mu kangaratete kubera uwo mugambi. Mbe ni kuki batayiga umugambi ngo berekane ababijamwo ari ivy'ukorora? N'ubushikiranganji bawujeje ubworozi n'uburimyi nibo bagira uwo mugambi, kandi nibo bagenda kuwusigurira abanyagihugu bakerekana inyungu z'umunyagihugu naho inyungu ziwe zitoba, hanyuma bagaheza bagafata iyo nzira mugabo bagiye inama. Ikindi kibazo gikomeye gishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akora urudandazwa kandi amategeko atabimurekurira. Ivyo rero bigatuma adashobora guhagararira inyungu z'abanyagihugu, agasaba abategetsi kwirinda kongereza ibibi mu bindi mu kuzana imigambi atakamaro izanira abanyagihugu. N'ubunyene dutega amatwi Frederic bamvuga inyumvira. Ica gatatu ni umugambi umukuru w'igihugu aja kurondera kudandaza. Kera umuntu yitwa komandanda yahoze yari umushikiranganji aje kumenyesha amakuru igihe cyo kuri Micombero za 38, niwe yavuze ati turabona ikigiye kwica revolution yacu, ati harimo ko abakuru bose bagiye mu byo kudandaza. Iyo umukuru agiye kudandaza acaho ibibanga yatorewe, kuko ikimurazi ishinga si imibereho y'abanyagihugu, ni imibereho yiwe, kandi usanga ashira inguvu nyinshi mu vyerekeye iyo migambi yiwe yo kudandaza kuronka amahera, agashira inguvu nke mu vyerekeye kurongora igihugu. Kira noneho haranditswe yuko umukuru w'igihugu amaze gutorerwa abanga yo kurongora igihugu nta bindi ajamwo narongora igihugu. Ibyo rero byo kurora inkwavu ni mugambi wiwe, so mugambi wa leta. Muri ico gihe arimo ararondera kudandaza naho ntibijana no kurongora igihugu, kuko utawitwararika inyungu zawe abanyagihugu gaheba. Kandi ntasubire kuvuga ngo abanyagihugu ibibazo bafise ari mu babitera, nani wumva yuko ari nzagira uwo mugambi ntabagiye utera ibibazo abanyagihugu. Nani utazoronka izo nkwavu azozigura iki? Mbega utazoronka ziraza azororera bizogenda gute? Ko ari abantu bacibera mu vyatsi, izo nkwavu zoja mu nzu, nawaje mu nzu arabane n'inkwavu. None ivyo byose ntavyanzi. Jewe nagira ngo mvuge nti aba bantu baturongora ndabasaba bikubita gashi, bamenye Burundi aho bugeze, boye kuza barongera ibibi mu bindi. Imigambi yo kugira akamaro abanyagihugu sinibaza ko wa mbere bagira akamaro ari ukorora inkwavu. Uwo muno mugambi wa president wenyene, so mugambi w'abanyagihugu. Uko kutitaho inyungu zabo barongoye ni nako kuriko kubohera amaboko imugongo abasirikare b'abarundi barungitswe mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Inyuma y'amezi arenga 6 aheze, abari mwibatayo ya 65 ya Timisi bataronswa agashahara kabo, basaba ababarongoye kureka kwiteza utunyoni bakabakomorera utwabo, kuko aho bageze ubu bageze aho umwanzi ashaka kubera ubukene butagira izina bubugarije. Kurikira umwe muri abo basirikare yaganiriye na RPA. Twebwe abasirikare twagizwe n'ibatayo ya 65 ya Timisi, mugabo tukaba twamaze kuronswa amamitashima kandi atandukanye, bamwe twamaze gushikayo, abandi bagenzi bacu nabo bacari imikambi yo kumuzinda. Twebwe rero gushika ubu itariki 4 z'ukwezi kw'icumi twese tukiri hamwe, twaragendewe n'abarongozi ba gisirikare babikwe n'umukuru w'ikuru rya gisirikare hamwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi n'abaherekeje. Icyari kibazanye ari kudusigurira yuko atari mahera yanditse kongerwa ararya nyene, ariko twebwe rero twaratangaye twumvise ikijanye n'amafaranga twebwe duheranye batatu abivuzeko, ariko muvyo twari twiteze yuko atubwira aho amafaranga twakoreye muri misiyo ageze, nuko bariko baratwishuriza, nuko babona ko bashaka baratugurana. Ibyo niyo twari twiteze ko bashobora kudushikiriza. Twaratangaye rero tubarebe ko tutazokorwa amafaranga gusa conyene gusa. Rero inkuru twarose zindi twumvise ngo aho bukera itariki 19 bazobagendeye bagenzi bacu bataronka mitasiyo y'ibatayo 36.
twiteze kugira ngo bazobabwira aho amafaranga twakoreye muri misiyo ageze tukaba twatanguye kuva muri somaliya itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu abambere ziri batayi wacu 35 eka ndetse 36 tukaba twese duheraniwe bamwe amezi 6 n'iminsi abandi 7 n'iminsi rero twebwe twasaba uwo mukuru w'ibiro by'abasirikare n'umushahara wo kwivuna abansi ko yokora ibishoboka byose cyose kudusigurira yuko atari nanjye isokongerwa yoduha umuco ku bijanye nayo twakoreye muri misiyo tudasize inyuma na leta naho nyene n'igihe twifuza kuko amezi tumaze twaravuye mu gihugu cya somaliya tukaba tugiheraniwe aya mezi ni menshi cyane amezi 6 utararonswa agashahara wakoreye n'ubu bukene turimo nukuri kose nibaraye ko bitagasha. Tugaruke mu Burundi aho hibonekeza umurindi widuzwa ry'ibiciro vy'ibikoresho bimwe bimwe vyo kubakisha mu ntara ya Ngozi. Abagura ivyo bikoresho na cane abubatsi bavuga ko haciye ikiringo c'amezi 2 ibiciro vya bimwe mu bikoresho vyo kubaka vyaraduze ku rugero runini, bakamenyesha ko hari n'ivyo babura burundu ku masoko. Ido nido na Dani Claire iratwumva. Ibikoresho vyo kubaka bimaze kugaragara ko vyaduze mu gisagara ca Ngozi ni misumari aho yavuye ku mafaranga 7,000 ku kilo ikaja ku 10,000. Isashe bita rufingi nayo ikoreshwa mu bwubatsi igeze ku mafaranga 15,000 yahora ku mafaranga 9,000. Isima ya Buseko yahora ku mafaranga 28,500 ku mufuko muri kino gihe igurwa amafaranga 38,000. Nayo ibati risigaye rigurwa amafaranga 35,000 mu gihe ryahora rigugwa hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30. Bamwe mu banyagihugu bakenera ivyo bikoresho vyo kubaka baganire na RP yabavuga ko ivyo biciro vyose vyaduze mu kiringo c'amezi 2 gusa, bakamenyesha ko uretse nuko ivyo bikoresho vyo kubaka vyazimvye ngo ntibinaboneka neza ku maduka babigurirako. Bagatanga karorero nk'amabati akunda kubura cyane kandi akabacuruzwa n'abadandaza 2 gusa mu gisagara cyose ca Ngozi. Basaba ubushikirangaji bw'ubudandaji muri kino gihe gufata mu minwe ico kibazo bakongera bagafata ingingo zorohereza abagura ivyo bikoresho vyo kubaka. Dani Claire iratwumva, tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye. Mu makuru ajanye n'imibano naho amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura uko bukeye uko bwije atera yononekara. Ibimanga bihasanzwe bikaba bitera vyagugwa n'imvura ku buryo abiyunguruza bakoresheje imiduga basigaye bahatinya bagahitamwo kurondera aho hakigendeka. Ido nido na Ines Gakiza. Namabarabara nka yose yo mu gisagara ca Bujumbura yuzuyemwe ibinogo, ibintu bitera biyangara kuva igihe imvura isubiriye gutasura. Iyo iguye imifurege iruzura igasesera hagati mu mabarabara, ayafite ibiraka biraheza bigaca vyomagurika nkuko vyiganwa n'uyu munyagisagara. Ubu amabarabara meze nabi cane kabisa, urumva imifurege yaruzuye kwa kundi nyene bariko barazibura mugabo urabona ko yasubiye kumenagurika, ibiraka vyasubiye gusambuka. Hari amabarabara asinzikaye kuruta yandi bigatuma bamwe mu bashoferi banka kuyacamwo. Hariho ibarabara riva mu Kanyosha rija mu gisagara hagati, hariho ibarabara riva kuri Kotebu ugenda za Musafura Kibitoki. Ayo mabarabara arasinzikaye cyane ku rwego rwo hejuru, arasinzikaye cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo n'abashoferi basigaye batinya kuja gupakirayo abiyunguruza bakoresheje amabisi. Abafite imiduga mito bararira, abafite amakwasiteri bararira, abo twibaza ko batatu babwiye n'abagendera muri ya miduga izinze y'amajipe doresi hamwe y'abategetsi nibo nibaza ko atangwanira. Abanyagihugu bakibaza niba abategeka igihugu bama bayaciyemwo atabatera isoni. Ikibazo c'amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura nta kilometero kivuga ko kuko haramaze kuba gahoma yabonwa, ahubwo ntitwibaza ko n'abategetsi baba bahaca, namba bahaca naho bakabona amabarabara ingene ameze bakinumira umushikiranganji mu vyageze harimo inyubako akabibona ntihagire icyo abikorako
usibye ibyo hari n'aho bimbaguye bayerekana ko bagomba kuhakora ntibigeze hakorwa. Ku wa 12 Mukakaro umwaka uheze w'ibihumbi 2022 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratanguje isekeza ryiswe iryo gukura ibinogo byose biri mu mabarabara yose y'igihugu. Uwo mugambi mu gice cawo ca mbere wategerezwa gukora ibirometero kwadarato 52,000 byose hamwe. Ivyo bikorwa byari byagenewe amafaranga angana n'imiliyaridi 2 hamwe n'imiliyoni 400 y'amafaranga y'amarundi, ariko ikiboneka nuko atani igice byari byategekanijwe coba carakozwe, ndetse n'ivyakozwe bikaba hamwe hamwe byarabomaguritse. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umushikiranganje Dieudonné Dukundane mu vyajejwe harimwo inyubako za leta. Ines Gakiza tugukengurukire tuve mu gisagara ca Bujumbura tuje mu gihugu hagati neza na neza mu ntara ya Makamba, aho ubunywero n'uburiro bwo ku mutumba Bukeye muri commune Nyanzarake harangwa isuku rike, ibihagaritse umutima abanyagihugu baho batinya kuhandurira indwara zifatiye ku isuku rike. Iyi nkuru tuyibaze Elvis niyo mwungere. Abavugwa isuku rike muri komine Nyanzarake ni ku bunywero n'uburiro buri ku birometero 5 uvuye ku biro vya komine Nyanzarake neza na neza ku mutumba wa Bukeye. Uyu munyagihugu aratubwira ahabangamiwe cyane niyo micafu. Ibarabara iva ku komine Nyanzarake ku mutumba witwa Bukeye hariho ubuzu bw'ibiriro ubwitegereje n'ukuri uriyumvira ko ari ubuzu bw'ibiriro uriyumvira ibyo ari byo byose kabikena. Igituma mvuga ko sikindi nuko muri yabuze bwiriro usanga imicafu ari myinshi. Isoko ryacu rimenyesha ko hamwe korera yotera ko atamuntu numwe yosigara kubera iyo micafu. Uwo munyagihugu akababazwa n'ingene atabajejwe isuku canke intwaro baragira ico bafasha kugira isuku ryitabweho. Igihe korera yotera aha hantu nta muntu azosigara, yaba umutu mukuru ukuze n'umwana bose bazogira rimwe. Urasanga ubutuku, urasanga ngo ibyo kurya byaryoha hirya y'indwi yose muri ayo mazu y'uburiro ari habiri. Ikibazo yose kindi hariho abantu bagejwe iby'amagara y'abantu bahembwe na leta, ugasanga ntibigira bakebuka kugira ngo barabe maze bahimirize canke mbere baca n'amande abafise ayo mazu y'uburiro bishobotse kuba bayugaye. Abanyagihugu bo muri iyo komine Nyanzarake basaba abajejwe igisata c'isuku n'intwaro mu ntara kuraba ingene bufata ico kibazo mu minwe, ingwara ziturutse ku isuku rike zitaratera kuri uyo mutumba. Uruganda rwa RPA rwarondeye Irankunda Marigore musanteri wa komine Nyanzarake kugira tumubaze ico agiye gufasha ngo haboneke isuku, ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Urakoze Elvis niyo mwungere. Ni no kuri iyo nkuru yawe duciye duhereza ko amakuru twari twabateguriye. Nshuti namwe bakunzi ba RPA mwebwe mwese mwamuteze yompi ndabakengurukiye. Bagenzi banje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyatororokanya n'abari mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro, ndabikebanuye giraho muba mwubahwe na gahwane.